tubashikiriza amakuru abagezweho twabwiye ko kuwafyonze kuri subscribe urajoba mu bambere bashikirwa n'amakuru mwene nkaya tuba twatambukije nawe we ugeze bwa mbere kuri no chaîne urashobora gufyonda kuri subscribe ukanasangiza abagenzi bawe kugira igihe cyose dushize ko amakuru urajora ronka notification ko dushize ko bishasha. Tubazaniye amakuru yihuta, harimo amakuru ateye ubwoba avugwa kuri General Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi batazira General Neva. Inyuma y'irekugwa rya General Alain Guillaume Bunyoni, inyuma y'amakuru twabahaye avugwa ku vyabaye kuri General Bunyoni mu gihe yari apfungiwe mu ibohero ry'Igitega, ivyamushikiye mu gihe Bunyoni yaragwaye ageze ku mfiro, ivyabaye ari kugwa ndetse n'ibiriko biraba uno munsi. Kano kanya tubazaniye amakuru ateye ubwoba, ariko ni n'amakuru ateye isoni, n'amakuru ateye agahinda kukuntu Perezida Ndayishimiye yafashe General Bunyoni ivyo yamukoreye ari mu ibohero, ndetse n'ukuntu Bunyoni ariko aripanga kugira asubirize mu ndumane Evariste Ndayishimiye yamukoreye ikibi kibishe, akamukorera ibintu abana biwe bamwe bikabaviramwo guhinduka abasazi. Bunyoni nawe murazi neza ko yari yaracitse ikiruruma, yarabaye nk'umusazi, ari navyo byatumye bavuga bati Bunyoni ukuntu ameze arashobora gupfira mu ibohero, kandi urupfu rwa Bunyoni rushobora kuzagukwega karambaraye mu gihugu c'u Burundi na cancane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Nibiki vyabaye kuri Bunyoni gushikaho ahinduka umusazi? Muribuka ko Bunyoni igihe yari mu ibohero abamugendera baraja kumuraba akinyegeza munsi y'igitanda, yari yarabaye nk'umuntu w'umusazi kubera ko ubwenge ntibwari bugikora neza. Ivyatumye rero Bunyoni amera gutyo vyose vyamaze kuja habona. Harabavuze ko ngo Bunyoni yoba yarakorewe torture, abandi bati ni depression kubera ukuntu yarabayeho yugaraniwe ahantu ha wenyene, abandi bati no kubera umuryango utari kurigwa kumusura canke ngo ashobore kubonana n'abandi banyororo, akama yugaraniye mu kazu ka wenyene. Haravuzwe vyinshi cane, muribuka n'igihe umugore wiwe yamushira imfungurwa abapolisi bajejwe gucungera Bunyoni bakabanza bakazitobatoba bazikoramwo baraba ko ata bintu boba bazaniye Bunyoni, na cancane nk'amakarite simu ya telefone. Muribuka neza ko Bunyoni yigeze gufatanwa amakarite simu. Ivyo vyose vyaravuzwe ngo Bunyoni yoba yarakorewe torture ku rwego rwo hejuru, ariko ivyo tugiye kubashikiriza muri kano kanya muri ano makuru birateye isoni kandi birababaje cyane, aho bamwe bavuga bati ibi bintu Bunyoni yakorewe Ndayishimiye ategerezwa kuvyishura byanka bikunda, kubera ko Bunyoni nawe ntagashobora kwibagirwa ikintu gikomeye yakorewe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo yanashaka kumwica ariko ngo Imana irakinga. Haba kwamama kw'abandi ba general ndetse n'abandi bakunda General Bunyoni harimo n'abamucungiraga umutekano, bavuga ko badashobora gukora amaraso ya General Bunyoni kuko ashobora kubahumira. Bunyoni rero ngo burya hari ivyamushikiye vyatanguye no kuja habona, bivugwa ko ngo General Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba yarafashwe ku nguvu. Ibi bintu koko vyoba ari ukuri? Ese ano makuru ivyemezo vyayo ni ibihe? Ano makuru ahuriye hehe no kuba Bunyoni yari yarahindutse nk'umusazi mu ibohero aho yarapfungiwe? Ayo makuru kumwe n'ibindi bivugwa ku mupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse uyo mupfumu yaragiye gukoreshwa kugira uwo mupfumu wa Ndayishimiye yaje guhindukizwa na Bunyoni kugira yice Neva nyene. Uwo mupfumu ngo yoba yaranakoreshejwe mu rupfu rwa Petero Nkurunziza. Ibintu vy'amangete vyose bivugwa kuri Perezida Ndayishimiye ngo yoba yagomba no gukoresha kugira yivugane Bunyoni, n'ibindi vyinshi cyane tugiye kugaruka ko muri kano kanya nivyo mugiye gukurikira. Ngizo inkuru tubazaniye muri kano kanya. Abanywanyi bacu, wowe ubaye utarafyonda kuri subscribe urashobora gufyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Turazikoma murindiriye ko tubashikiriza bishasha bivugwa. Ivyo vyose rero tukabibashikiriza mu buryo bw'idonido, mukaronka notification mu bambere iyo mwafyonze kuri subscribe. Reka no makuru yacu tuyatangurire ku nkuru ziriko ziragaruka ko cane mu kanya gatoya cane. Inyuma ya kano karuhuko turaza tuyaramvura. Tugiye mu iterambere ry'abene gihugu. Iyo terambere ry'abene gihugu kizire kikazirizwa kuri politiki. Banyakubaho mujejwe amadepartement, mwirinde gutanga inyishu za politiki. Wewe umuhinga akora akazi k'ubuhinga, ibyansi uvuge ko byanse, mugabo n'uvuge ngo tuzobirabe ejo atana kimushoboye.
dutanga inyishu z'ubuhinga. Ku mutumba uyu nta mazi ahari, tureke kuvuga ngo ivyigwa vyarabaye ngo amazi eka bakubajije amazi ariho ku mutumba uyu, vuga uti ntayariho. Kandi niba atayamirije kuza uvuga uti ntayimirije kuza mu gihe hatoba utundi twigoro. Apana kuvuga ngo tuzoraba mu minsi iza ngo ko amazi yoboneka, uzora mu minsi iza urafite ivyigwa, urafite uri karayakwega. Apana kwizeza bene gihugu ivyo tudashoboye. Tumenye ko baciye ubwenge no munsi barabona nabo. Niruze tubafata nka bamwe bahijya yejo. Ubu barabibona. Arakubaza ikibazo ukibaza ngo nta nyisha afise kumba arayifisha. Weje aje ko kwishura akavuga ati ujya muntu naho yize yagumye ari kicucu. Uyo ni Gervasi Ndirakobuca bamutaziranira kugarika no mukuru w'inama nkenguzamateka muri kino gihe. Uyo nawe aranurwanirwa ko CNDD-FDD ishobora kumushira imbere agasubirira Perezida Ndayishimiye ngo kuko we vyaramutaye kuwa amazi vyaramunaniye. Ndirakobuca kandi aboneyeho n'akaryo ko kwishura kuri barya baza kuvuga amajambo bavuga bati turiko turatera amavoka amaze kwera dutanguye kuyimbura nibwo tuzobaha igitoro. Abo nabo nibandi kuri yo. Asubije kandi abavuze ko kuba igitoro carakenye mu Burundi ngo nuko ngo abarundi bafise aho bagishira. Izo nyishu z'abategetsi zidafatika nk'iza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuvugizi wiwe n'abandi bategetsi bakunda gukoresha imvugo za politike batishura ku bibazo vy'abene gihugu, ahubwo gasanga bafise ibintu bidasobanutse nk'ivyaherutse kuvugwa na Jerome Niyonzima, aho mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu baraye bahaye abarundi. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima yatangaje benshi mu nyishu yagiye aratanga. Jerome Niyonzima ni umuntu yarazwi neza azwi nk'umumenyesha makuru aciye ubwenge, yakoze imyaka myinshi muri radio Isanganiro ndetse na Research for Common Ground, akabazwi nk'uwabaye mu mashirahamwe yigenga kugeza aho yanabaye mu ndongozi za OAG, izwi akabazwi nk'umushinga ntahe yugurukira bose, akaba yarazwi nk'umuntu adatame kwijambo, yarubahiwe n'ingene yahagaze rugabo igihe umushikiranganje Martin Ninteretse yarahagurukiye ishengero rya Pentecote rya Kiremba. Hari n'amajambo yitezwe ku bandi batwara Uburundi ariko atitezwe ku muntu w'ubuntu nka Jerome Niyonzima. Ubuhoho rero yamaze gukoreshwa n'ubutegetsi abajijwe ku kibazo c'igitoro, abajijwe ku kibazo c'ikena ry'igitoro. Jerome Niyonzima yishuye ati kuba ikibazo c'igitoro kituraje inshinga dukwiye kunezerwa, bisigura ko dufise aho tugishira. Yarongeye ati ni wabona aho baririra ibirato nuko baba bafise amaguru. Izo nyishu rero Gervasi Ndirakobuca nizo ahejeje kuvuga ko ari nyishu za politike ariko zidafise umuti ku bibazo bihanze igihugu vy'ukuri, na cancane ko abategetsi bose kubera nta nyishu baba bafise bashaka ibintu vy'ivyitwazo bidafatika maze bakazirika abarundi ku katsi. Ivyo Gervasi Ndirakobuca abona ko ibi bintu ari akamaramaza. Muvuze ko ibintu vyifashe neza kandi abantu bariko barapfa, vyumvikanisha ko igihugu kiba kiriko kiragera ku mfiro. Iyo rero Gervasi Ndirakobuca ntarya umunwa rwose, yanse kuri pfana. Yavuze ko abanyagihugu rimwe na rimwe bafata abategetsi nk'injiji, nk'abantu batize. Uyo rero Gervasi Ndirakobuca akaba rwose avuniye akaguhe izo ndongozi. Gervasi Ndirakobuca numwe mu bantu baboneka ko ashobora kuzasubirira mukuru w'igihugu. Benshi bati uyo mutama atewe iryo teka hatabayeho birya byo muri CNDD-FDD yo igihugu arashobora kugishira ku murongo. Imbere yuko rero tuja ku vya Bunyoni ndetse na Evariste Ndayishimiye n'ukuntu bivugwa ko Bunyoni ngo yoba yarafashwe ku nguvu mu gihe ari mwibohera arivyo vyamuhinduye umusazi, n'ivyo ariko arategura kugira yihore ku bantu bamukoreye ico kibi kibishe bigatuma Bunyoni ahinduka nk'umusazi gushika nuno munsi. Perezida Ndayishimiye we ngo yipfuza kumwicira mwibohero ariko abari kubimufashamwo baravyanka. Ibi vyose ni ibintu vyagiye bivugwa ndetse akaba ari amakuru amwamwe yatanguye kuja hanze ateye agahinda kumva ko umuntu nka generale yoba yarafashwe ku nguvu ari mwibohero,
kumva ko umuntu yiyubashe kandi yisoneye yarakorewe ikibi kibishe n'uwo bafatanije gutwara igihugu, n'uwo bafatanije bagwanye muri CNDD FDD bagakorera ibintu hamwe bakubaka igihugu. Uno munsi hoho akaba ariko aramukorera ibintu nk'ivyo, ni tortire yo ku rwego rwo hejuru gushika naho Bunyoni yahindutse umusazi. Bamwe bavuga ko Bunyoni yagomba no kwiyahura, ariko ngo baca bamenya ko Bunyoni atameze neza. Ivyo vyose rero ni bimwe mu makuru ariko aravugwa, ariko amwe akaba yatanguye kuja hanze. Turaza kugaruka kuri ubwo butumwa buvugwa ku kuntu Bunyoni yoba yarahohotewe bikomeye mu gihe yari mwibohero, ndetse n'imikenyuro ariko arakoresha muri kino gihe kugira ashobore kwihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye avugwa ku bintu biteye ubwoba cyane, amakuru amuvugwa ko ni amakuru adahumuriza ku vyerekeye umupfumu yagomba kwica Ndayishimiye, ndetse n'umupfumu yoba yarakoresheje mu kwica Petero Nkurunziza. Ivyo twarabigarutse ko kenshi catumye umupfumu atazanwa mu mburano za Bunyoni, nuko ubutegetsi bwanse ko amabanga nka yose y'ivyo bihangange aje habona. Ikiboneka coco nuko mu Burundi hari ikibazo gikomeye cyane mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027. Irekurwa rya Bunyoni rirashobora gusiga impinduka zitari nke mu Burundi, kandi mu Burundi hagiye kuba ikintu gikomeye cyane. Abategetsi bocitega na cane ko nk'abantu bashigikiye Perezida Ndayishimiye bo ubwoba ni bwinshi nyuma y'irekurwa rya Bunyoni. Abamututse, abamumaramaje, abavuze ko Bunyoni apfuye atakibazo cobaho mu Burundi, abo ni nka Bariveriano Ndikuriyo. Abamwipfurije ibintu bibi, bamwipfuriza guhera mu munyororo, abavuze ko Bunyoni amaboko yiwe atorima Uburundi bwose, abo bose ubu ngubu bari mu bwoba bukomeye cyane, kubera ko Bunyoni ngo yagarutse bushasha kandi yagarukanye inguvu zisumbije n'izo yari afise, kubera ko yerekanye ugukomera kwiwe ndetse n'ubuhangange bwiwe, na cane ko benshi bari bazi ko biheze. Uno munsi hoho rero ibintu bishobora gukurikira bikaba bishobora kuza kuba bibi cyane gusumvya. Ndayishimiye aramaze kwigamba ko umuntu nka Kagame ngatagira umupfumu atomutsinda mu ntambara. Uno mupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoreshejwe cyane, ariko nanone ivy'umutekano navyo ngo vyoba vyarajemwo. Kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025, Ndayishimiye yasengeye mu ishengero Vision Christ, avaho atangaje ubutumwa bukomeye abantu batigeze batahura, kuko naho avugira hejuru ntimuze mwibaze ngo nimvugira kuyamara. Ndayishimiye yavuze amajambo akomeye cyane avuga ati Uburundi bufise ingabo, ndababwire Imana ishobora gutuma amavubi ngo genda murye, genda mubarye niyicariye ngaha. Izo ni imvugo za Perezida Ndayishimiye. Benshi baravuze bati ni kwa kundi nyene avuga amajambo yose amuje mu kanwa, ni kwa kundi apfa kuvuga ibintu byose yumviriye. Ariko ku rundi ruhande ababisesangura bavuga ko Perezida Ndayishimiye burya nubwo akunda kuvuga amajambo menshi, ivyinshi abavuga abafise ico bisiguye. Ubu butumwa bwiwe ntibwotahurwa neza canke nk'abantu babutahure tutabanje kwibukanya igihe yabivugiyemwo, ndetse n'icariko kiraba mu karere. Ibi vyose bishobora gusigura imvo yatumye Perezida Ndayishimiye abivuga. Mu ntango ya za 2024 Kagame yahishuye mu kiganiro n'umumenyesha makuru wa Jeune Afrique ko yaganiriye kuri telefone na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo Kagame yahamagaye Ndayishimiye inyuma yaho iperereza ry'u Rwanda rironkeye amakuru ko abasirikare b'u Burundi bariko berekeza muri Goma. Kagame ngo yarabajije Ndayishimiye igituma ariko arungika Perezida Kagame yarabajije Ndayishimiye igituma ariko arungika ingabo z'u Burundi ku mupaka w'u Rwanda, amubwira ko ari agasomborotso kuko ngo biteye impungenge. Ndayishimiye yagumye yitwengagurira kumwe mu muzi, ndetse anavuga ko abwira Kagame ko ayo makuru yahawe n'iperereza ryiwe ngo yabeshwe, ngo ni ibinyoma. Kagame yarangije amubwira ati ndanezerewe no kumva ko nariko ndihenda. Yamara ngo imbere y'indwi zidashika zibiri izo ngabo z'u Burundi zari zashitse mu gisagara ca Goma cegereye neza na neza ku rubibe rw'u Rwanda. Umunsi rero Ndayishimiye avuga ya majambo afobetse muri Vision Christ, iminsi 30 yari irumanye ingabo z'u Burundi n'iza Congo zirukanwe mu gisagara ca Bukavu. Tutibagiye ko n'igisagara ca Goma naco cari cafashwe imbere kare cane kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025.
biraboneka ko inyuma y'aho ingabo za Ndayishimiye na Tshisekedi zitsinzwe zikakwa ibisagara vya Goma na Bukavu, Ndayishimiye yabaye nk'uwuhungabanye rwose bikomeye cyane. Uyoba yaciye aja kuranguza, yaciye aja kuraguza kwa wa mupfumu wiwe wo mu Ruyigi kugira ngo abavyeyi ngo bamurabire ko Uburundi bwotsinda u Rwanda, kubera ko yabona ko atazindi nguvu asigaranye, kubera ko asanzwe amenyera ibintu vy'amangetengete ndetse ngo n'ubupfumu, ngo aja kuraguza kuri wa mupfumu. Maze wa mupfumu nawe aramuragurira ko igisirikare c'u Burundi cotsinda u Rwanda kitanarushe, kuko ngo uyo mupfumu yorungika Amavubi akaja gushinga amaboyi abasirikare b'u Rwanda. Mu mvugo ifobetse, Ndayishimiye yavuze ko we aya majambo yayahinduye ay'Imana, yavuze ko ayaga n'Imana ikamwereka byose, ngo mu gihe Kagame we atayaga nayo. Iyi Mana rero Ndayishimiye avuga ko bayaga ni wa mupfu wo mu Ruyigi, naho benshi mwari mwibajije ko hari ya Mana yemera isi, ari ya Mana bama bavuga yaremye isi n'ijuru. Ndayishimiye rero avuze ko Imana ishobora gutuma Amavubi ngo genda mu barye yiyicariye aho yari ahagaze, bwari ubutumwa bwo kuremesha Abarundi ko naho mu biboneka umengo igisirikare c'u Rwanda kirakomeye kitotsinda kubera vyanse mu nkoho ndetse no mu mabombe, ngo twoca twikora ku mangetengete, maze abasirikare b'u Rwanda Abarundi ngo Amavubi akaja kubadwinga, maze rero ngo Amavubi akabafashwamwo bakayarungikwa n'umupfumu wo mu Ruyigi. Nk'uko rero ivyo byose Perezida Ndayishimiye yavuze ngo nukuhagabira cyane, mwumvisha abanyepolitike bariko bakoresha izina ry'Imana, kuko hafi 100% ngo baba bariko barabesha. Nta Mana iyagana Ndayishimiye imwereke ivy'igisirikare, kuko inyuma yaho mu mpera za 2025 ca gisirikare ciwe cirukanywe muri Uvira atarusoro ruvuze, gica cinjira mu Burundi muje wa Uvira, gica kibuhebera abarwanyi ba M23. Ibi vyerekana ko igisirikare c'u Burundi catsinzwe ku mpande zose, ndetse n'ivyo Perezida Ndayishimiye avuga nta na kimwe kiri co c'ukuri, n'uwo mupfumu ngo yoba yaramuhenze, na cane ko ivyo yamuhenzemwo atari bike. Muri bwa butumwa rero Ndayishimiye yemeje ko mu makuru afise ngo arazi neza ko akoresheje abo bapfumu ngo ashobora gutsinda urugamba, agatsinda adakoresheje n'urusoro na rumwe. Ibi vyose rero birerekana ubushobozi buke bwa Perezida Ndayishimiye mu vyo gutwara igihugu, aho gukoresha ubuhinga bugezweho, aho gutraininga igisirikare ngagure ibikoresho bigezweho nk'abandi bose, akore ibishoboka byose igisirikare ciyubahe abari igisirikare kigezweho, ahubwo yizeye ivy'abapfumu bamuhenda. None ubuhoho rero ng'ibintu bikaba bimaze gusa nibitamworohera habe na gatoya. Nubwo rero Perezida Ndayishimiye avugwa muri ivyo mu makuru atandukanye, tuba tugenda turirongera avuye mu masoko yacu atandukanye, twebwe amakuru turonse yose turayabashikiriza tukayabashikiriza nk'uko abagenda aravugwa. Hari inkuru zidahumuriza rwose habe na gatoya zivugwa kuri General Lengiyome Bunyoni ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu biteye agahinda, ibi bintu birababaje cyane. Abavyumvirije bamwe muri bo bakoroye amosozi, abandi nabo bati iki kintu koko niba Perezida Evariste Ndayishimiye yaragikoze ibizomushikira bizoba bibi gusumba ivyo yakoreye General Lengiyome Bunyoni. Mwibuke ko ivyo Bunyoni yakorewe vyamuhinduye umusazi, bigatuma bamwe mu bana biwe bahinduka abasazi nabo kubera ivyo babonye ise wiwe yakorewe. Twabibutsa ko General Lengiyome Bunyoni ari umuntu yaciye mu bintu bitoroshe, ariko no munsi irekugwa ryiwe rikaba rigiye guhindura ibitari bike mu gihugu c'u Burundi. Hari utubazo twishi bamwe n'abandi bibaza ku vyabaye kuri General Lengiyome Bunyoni ndetse n'ibiriko biravugwa muri kino gihe. Mbega ko Bunyoni arekuwe igitoro coba kigiye kuboneka mu Burundi? Hoba hariho abatanzania baboshe igitoro kubera Bunyoni yarapfunzwe? Ivyo twarabibabwiye ko Tanzania yagize uruhara rukomeye cyane mu irekugwa rya General Lengiyome Bunyoni, na cane ko abafise amasosiyete amakompanyi azana ivy'igitoro yarari mu minwe y'ibihangange vyakorana General Lengiyome Bunyoni. Kubera iki Tanzania ifise inguvu nyinshi ku bategetsi ba CNDD-FDD? Kubera iki Bunyoni yasohotse ibohero ari muri Rusehabaniha? Ibi twarabibabwiye ko
imodoka zari zaje kumurerura zasanze bamaze kumushyira muri rusehaba ntihavyo bari n'amayeri yakoreshejwe n'ubutegetsi kugira bavuge ko Bunyoni arembye cyane, kandi by'ukuri ngo imvo zatumye Bunyoni ari kugwa by'ubugwayi ngo biza ku mwanya nk'uwa gatatu. Kubera iki Bunyoni yoba ariko arakorerwa ibintu nk'ivyo yakorewe? Umubano wa Perezida Ndayishimiye na Bunyoni woba ugiye kubandanya gute, dufatiye ku mabi atagira izina Bunyoni yakorewe, harimwo nko kumupfunga mu buryo bushobora kumugira umusazi, harimwo kumufata ku nguvu nk'uko tugiye kubigaruka ko mu butumwa twaronse, navyo ngo yarabikorewe, na makuru y'ibanga atarigeze ashigwa habona. Yarakuwe agashambara, umwana wiwe akugwa agashambara agiye kumuraba. Hoba hari n'umwana wa Bunyoni yahahamuwe bikomeye n'ivyo bakorewe. Ko Bunyoni ariko we Evariste Ndayishimiye yoba asigaranye amahirwe angana gute yo kwitoza mu mwaka 2027? Mbega Ndayishimiye atitoje abarundi bohomba iki vy'ukuri? Mbega kuva ariko we ubu Bunyoni abona gute ivy'igihugu? Yoba akirangwa na yamanyama ya kera? Yoba n'ubu ngubu avuga ngo ibohero si bomba bugurura uko bashatse? Hari byinshi bivugwa mu butegetsi ndetse n'amabanga akomeye menshi, yose tugenda turayagarukako. Ubutumwa twaronse ku kuba Bunyoni yoba yarafashwe ku nguvu ari navyo vyamuhinduye umusazi ari mwibohero, ni ubutumwa bubabaje cyane kandi buteye agahinda. Muti rero vyagenze gute? Ubu butumwa bwanditswe n'umuntu yegereye cyane iyo dosiye, avuga ati: amahoro neza, burya kutavuga kwa Bunyoni biva ku kibi kibishe Neva yamukoreye. Birateye n'isoni kubivuga, ariko ni ngombwa ko abantu babimenya kuko birababaje. Bamufashe ku nguvu. Kubona General Muzima afatwa uko vyaratubabaje abagumyabanga. Ushaka utange ubu butumwa kuko ibirindiriye Neva bisumbaho, ntibizokwijana. Komera. Ubwo ni ubutumwa bw'umuntu yazi neza ivyo dosiye kubijanye n'ivyo Bunyoni yakorewe mwibohero. Ibi bintu biteye agahinda kandi birababaje cyane. Ibi bintu koko nimba Bunyoni yarabikorewe, Bunyoni akaba yarafashwe ku nguvu nk'uko amakuru abivuga, ari vyo vyoba vyaranamuhinduye umusazi, ibi bintu bigiye gukora kuri Perezida Ndayishimiye. Irekugwa rya Bunyoni rigiye gusiga rikoze amateka mu gihugu cy'u Burundi. Ababikurikiranira hagufi babona ko ibigiye gukurikira mu Burundi ari ikintu gikomeye cyane, kandi ko Perezida Ndayishimiye azoriha akishura ibibazo yateje mu gihugu. Ibi bintu benshi bavuga ko ikibi kibishe yakoreye abandi nawe azogikorerwa kikuvye inshuro nyinshi cyane. Ibi kandi bishobora kuza kwerekana neza uko muri CNDD FDD ibintu bimeze nabi, kandi indyane zo muri uyu mugambwe zigiye gusiga impinduka zikomeye cyane mu Burundi. Ibi vyose rero bivugwa ko mu Burundi hagiye gukurikira ivyo guhitamwo umukandida azosubirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose tuzobigaruka ko tuze no kubabwira uhabwa amahirwe menshi ko ashobora kuza gusubirira Evariste Ndayishimiye. Vyose makuru yacu yo hanyuma muraza kubikurikira. Ndabakengurikiye cyane aho muri irya no hino mwese rero ndabahaye kaze, ibihe byiza kuri mwese.